umupira w'amaguru nibaze ko benshi bakizi mu nkino zigiye zitandukanye uretse ko novuga ngo tumaze no gukina n'u Burundi nkino zitari nke uretse ko mbona je ku bwanje atabwo babone nikico dutera mu bijanye na nivyo nabonye muri kahise ndetse nivyo ndiko ndabona ni Kenya twakinye bwa mbere muri mu mwaka wa 2000 mu rukino rwa gicuti ubwo twatsinze igihugu igihugu ca Kenya twagisanze mu gihugu cabo aza kudutsinda igisindo kimwe kubusa nyuma tuza gukina mu rukino rundi rwo gusubiza nyene muri ino sezo ya 1999 kushikira 2000 tuza gutsinda ibisindo bigira kuri 3-2 nyuma igihugu ca Kenya twarongeye turakina urukino rwa gicuti muri 2002 tuza kunganya igisindo kimwe ku kindi twarakinye mu rukino rwa gicuti muri 2007 ubwo intamba mu rugamba zashoboye kwitwara neza imbere ya Kenya ziza gutsinda igitsindo novuga kimwe kubusa twarakinye muri 2009 igihugu ca Kenya vyitwa yuko ari twe twacakiriye nubwo nyene vyumvikana ni igihugu caje hano kidutsinda igitsindo kimwe kubusa nyuma twaje kongera gukina duteba cane gose ni vuba muri runo rukino rw'amahiganwa hari muri 2024 nibaze ko runo rukino benshi bacagwibuka rwabereye muri Kenya igene hari gihe cisa 9 ando rukino twatsindiye igitsindo mugabo twa Sudi Abdar gice nako kumune tangu 85 ico gihe twibuka neza gwa rukino ruryoshe cyane gose ku mpande zose hagati y'Uburundi ndetse n'igihugu ca Kenya ubwo agiye kuraba gwa rukino gugaye cyane gose habonetsemwe amashuti amake yonyene yinjira mu equipe agiye atandukanye n'urukino twanganije igisindo kimwe ku kindi Burundi buza kuronka ikarata zibiri z'umuhondo ihe karata ya mugabo witwa Saidon Ntibazonkiza ndetse n'umugabo witwa Sudi Abdara ubwo twatanguje mwiza mugabo witwa Jonathan Ahimana muri defense aratanguye mugabo witwa Kuketa ndetse n'umugabo witwa Mukombozi Derrick ibo bafatanga umugabo witwa Abdurrahman irakoze batazira digidigi yani twaye neza mu rukino iburyo hata nako iburyo niho yatanguye ibo bafatanga umugabo witwa Mudiri Akbar hagati mu tuza gutanguza Bigirimana Erdino Mukono ndetse na n'umugabo witwa Gayere Bigirimana hanyuma mu busatizi tutanguza umugabo witwa Kanakimana Bienvenue ndetse n'umugabo witwa Jordi Yongoro mu busatizi tutanguza umugabo witwa Ntibazonkiza ubu nagomvye kubivuga runo rutende kugira ngo abantu bumve ni equipe yitwari dufise kino gihe tuza kunganya n'iki gihugu ca Kenya igitsindo kimwe ku kindi novuga rero ko nigo rukino rwaruka gukinwa vuba cyane gose twongeye gukina kuri uyu munsi niyo mpamvu nari ntangwe mvuga ngo Kenya ntabwo wabo dutera bivanye na kahise dusanzwe dufitanye rero navuga ko uyu munsi tuza kubona urukino rwiza cyane gose kuri stade Intwari hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu ca Kenya ubwo niteze n'intsinzi y'umugwi soke y'igihugu Burundi navuga ati Kenya naje kubwanje mbona ko ari umugutabwo dutera bivanye n'amateka tunafitaniye ariko tugarutse tukaraba Kenya ukuntu ihagaze muri no munsi ifise navuga ati zimwe muri zitanziza cyane tutovuga nkambi mu nkino zigira nko kuri nka zitatu heruka kubinakina ugarutse ukaraba baheka gutsinda Seychelles ibitsindo bigira kuri 5 ku busa ino Seychelles wose umugo uvuga ati yoza gutanga akazi kakomeye cyane kuri no Kenya kuko natwe turibuka turamaze no kunayitsinda ivyo bitsindo bigira kuri 5 ariko kandi Kenya kundi rukino rwa hafi heruka gukina yatsinzwe na Gambia ibitsindo bigira kuri 3 kuri kimwe iri muhira yasanzwe muhira Gambia umwe mu migwi nawe nyene tutovuga ko ari umugwi mubi cyane ariko mu nkino zose sinoshobora kuzigarukana kuzitondeka ngo ndazigarukane Kenya heruka gukina uretse yuko hari urukino numva mbanozana rusa nkaho rukomeye cyane mu nkino Kenya iheruka yatsinze urukino rwa Maroc bakinye no mugwi wa Maroc kino gihugu ca Maroc ariko kandi ugatse karaba kino gihugu ca Maroc ni kimwe mu bihugu biharugwa nk'ibihugu bikomeye cyane ngako mugabane wacu wa Afrika kanatsinda ni kenshi ukunze kubisanga no kuri ya higanwa navuga ry'igikombe c'isi utakunze kubona yiburamwo numwe mu bihugu bikunze kuba byisanga bafise n'abakinyi bakomakomeye bakina ku migabane ya Buraya ariko kuri urwo rukino nyene batsinzwe na Kenya uza gusanga abakinyi batagiye kuba banagaragara tuzimwe ba Ibrahim Diaz muri Real Madrid ndetse na Bashraf Hakimi n'abandi ariko iyi match Kenya uravye ni kuntu bayitsinda abakinyi bari bahari biki gihugu ca Maroc vraiment sabakinyi bateye ubwoba kuko amazina menshi atandukanye akoma komisiyo siho yarari haratanguye abasore nk'aba Riabe Rimari abasore nk'aba Anas ku mpande inyuma ugasanga ariyo abasore nk'aba Mufidi no musore novuga ko asanzwe akina equipe ya Wydad Casablanca bakoresheje abaroko yari match ya Shane niyo baheruka gukina n'igihugu ca Maroc nako nayimeje nyene kuri umugwi nyene wa Kenya ariko kandi tugarutse no ku gihugu cacu c'u Burundi naco nyene twovuga ati ko gifise ntuze performance mbi nayo nyene ni nziza ariko kandi kanatsinda nisunge ku rukino nyene Kenya yahuye n'igihugu ca Gambia bagatsindwa ibitsindo bigira kuri 3 kuri kimwe ariko kandi no Burundi nyene bwarahuye na Gambia ubundi Burundi niyo yari yasotse isanga Gambia imuhira iza gutsindwa 2 kuri bisa mu gihe Gambia yasanze Kenya imuhira ibatsinda ibitsindo bigira kuri 3 kuri kimwe je kubganje Gambia yanadusanze muri Tanzania twitsinda ibitsindo 3 kuri 2 neza cyane ivyo rebe nyereka yuko
hari ubushobozi twebwe dufise bukomeye cyane kumbure na Kenya dufise amahirwe menshi yo kunayitsinda kuko kanatsinda turi wacu tuza kuba dufise na public nini cyane ikomeye re muri rusange jemba numva ari uko Burundi dufise amahirwe cyane yo dufasha gutsinda Kenya kanatsinda n'abakinyi nka benshi turabafise uretse Yusuf Ndayishimiye asa nka atarava mu mvune ubundi n'abakinyi bose novuga ati tugira ko barahari. Nari kuvuga ngo amazina ngo ya Kenya ngo ni meza cyane gose iyo babara abakinyi novuga ko bakinira ekipe nziza cyane barafise umukinyi umusatiriza akomeye asanzwe asatira aciye ku ruhande ibubamfa no asanzwe akina mu defenseur wacu ni Marco Wemanzi kuri nimero 3 kuri nimero 3 ariko akina Marco Wemanzi niwe musatiriza novuga ko akomeye asanzwe akina muri ekipe ya Real Sociedad ya B mugabo mu vyumve neza no muri Sociedad ya B w'imyaka 22 abandi bakinyi baba bafise umuntu ibasi n'imiburi biri bameze nk'ukomeye ariko ara performinga neza ari umugabo yitwa Rian nako Runga musuri yitwa Runga numwe mu bakinyi uvuga ko bagoye cyane gose mu byo bakina kubera ko na performance nziza afise muri kano kanya nubwo adakina ekipe zikomeye zo ku mugabane wa Buraya akina ekipe ya RRB Doha muri haya ni muri Qatar Doha Ego navuga ko niwe mukinyi akakanya ateye ubwoba amaze kugira performance zimeze neza kubera ko nk'inkino zigira kuri 8 amaze gukina ino saison aramaze gutsinda ibitsindo bigira kuri 6 no musatirizi ubwo ranje ca niweza nkaraba eske acahe urwo ruhande nago dusanzwe durufise ko abakinya ba akina aciye muri nimero 9 no akina muri kuri nimero 9 akina aciye muri axe y'umugabo witwa Frederic Sabiyumva ndetse n'umugabo witwa na Ruco ari hakina ni Ruco nyene ni Ruco na Frederic Sabiyumva nibo bakinyi basanzwe bahakina navuga ko rero jengerageje kuri abakinyi bafise babasatirizi sabakinyi bateye ubwo bacane gose ko buryo bashaka kuvuza hano mu gisagara ca Bujumbura bakatubera icaka bivanye n'ama equipe bakinamo ndetse bivanye novuga ngo na performance nzi bamaze kugera ko muri kano kanya ugerageje kuraba hagati mu kibuga bamwe mu bakinyi bakunze kubakinira barafise igisure gikomeye cyane gikina equipe yitwa Uta Arad citwa Richard Odada naco ni gisore kimeze neza cyane gose hano hagati bagagira umukino yitwa Timothy Urma nawe no mukinyi novuga ngo kuri nimero 6 bari mwiza cyane gose akina nk'umu defender midfield nivyo jengerageje kuri amazina amwamwe asana yagerageza barayafise kandi meza na cece niko football yo mu gihugu ca nako yo muri Afrika itanguye kuzanana novuga ngo nakandi kantu kakanyariho gatonya kitwa ekipe zisa nanto zishobora kuza zikakwereka performance nziza kubera ko ni football kinigwa hamwe ni selection nationale bakaza bakagukinira urukino rwiza uyu munsi niteze ikintu kimwe ridike gitandukanye no kumva ngo intamba mu rugamba ziratsinda gusa nipfuza ko mumenyereza twasangwa Patrick atwereka ngo aho ngejeje ntegura ekipe yanje ni hano maze kugera kuri bino performance dushobora gutanga mu kibuga zimeze kuno ibi nivyo ahanini dukene kuraba uyu munsi muri ekipe nationale y'u Burundi so gutsinda gusa oya ndakeneye kuraba eske Jean Claude Girumogisha nimba mukinyi mwiza muri Al Hilal umuturumana umunsi ni kiye kintu ashobora kuza kuduha mu kibuga kinyereka ngo mu mikinire yasangwa Patrick amaze kwitora ku rugero rungana kuno kubera ko bugiye kiriko kirahera turiko turitegura kuja gukina igikombe ca kane nkuko yabidusezeraniye yuko agomba hatugeza ariyo hangiro dusanzwe dufisa nahabuza ahubwo cyo bari ibara yego byumvikana ngo gutsirwiza inkino ntaco babitwaye rimwe na rimwe ariko eske nitwagomba dutsindwa tuvuga ngo hari ikintu kiriko kirategurwa tugatsindwa eske nituzonda tugera no mwiyo kandi tugitsindwa tuvuga ngo turiko turategura turashaka gutsinda match kurikira kubera ko umunsi turagira kuri match ya Senegal tugatsindwa igisindo kimwe kubuze tukavuga ngo baratujaneranije ngo twagerageje tukaja imbere ya igice cya mbere ngo tugikina neza erega hoho niyo kandi uvuga ati ngo tuzogera ngo tukaguma dutsindwa ngo tubone tuko turagerageza tufise cizere ko tuzoshika mu gihe naho tworondera iyo ticket tuguma dutsindwa tugicitwaza ngo tuko turagerageza ngo bizogenda neza ubwo ndavuga n'amakarifikasiyo ndavuga ko urumva tugiye gukina n'igihugu ca Cote d'Ivoire turagitsinze nako kiradutsinze kimwe retour kidutsinze kimwe mugabo twangana nako twakinye na kane na Senegal nonye ni dutsinze tuvuga ngo baratujaneranije ngo igice cyambe ngo twakinye neza gushaka kabiri ngo niho vyananiye ngo mu ntango ngo za deuxième mi-temps ngo niho vyankiye ati na penalty baronse ni penalty batujaneranije gutyo nyene urumva tukavuga gutyo mugabo twagera imbere y'igihugu ca Gambia tugaca dukubitwa goli zibiri kubuza ni kuvuga ekipe zinini turiko turihagarara ekipe zitonyetse kasati dukubita eske bisigura iki canke se integuro zishaze bizi novuga ko rero
uyu munsi n'amahirwe dasanzwe kuri Sangwa Patrick yo kwerekana ngo ivyo ndiko ndategura muri equipe nationale bimeze ko nomaze kugeza hano ndashobora gutangura kwizeza abarundi ko nzobashikana mu gikombe ca kane kubera ko ibi nivya nk'uyu munsi tukabona intamba zitsindwa n'ubundi turavuga ngo integuro ziracari hasi cyane. Uno munsi numvise mwese muko muravuga muvuga muti uravye igihugu ca Kenya ukaraba Burundi ingene bimeze nivyo baza kwinya kuri stade novuga ngo stade Intwari ni kibuga novuga ko kwifise navuga ngo n'abakunzi canke abafana bino equipe nta mu rugamba basana bamaze kuzura nabonye tike ziza zihera baza kusana ko bamaze ko aruza nkuko bivuze neza ariko uno munsi uri koraba kino gihugu ca Kenya na kino gihugu c'u Burundi ndavuga muri confrontation directe canke mu nkino baza guhura turavye mu nkino za hafi zine za mbere nta mu rugamba zimaze kuba ziti atariko namwe baratsinda igihugu ca Kenya mu igihugu ca Kenya kimaze gutsinda ukino rumwe banganyamwe inkino zishaka kuri zitatu uvuga ngo mu nkino zose zimaze ko zirabahuza amahirwe menshi nayo ko igihugu ca Kenya kimaze kuba kingana no Burundi busa kubona ko intsinzi kuko ugiye kuraba gerekezo gindwi kwezi kwa gatandatu 2024 banganje utsa ku Burundi bakora kina igihugu ca Kenya gitariki 14 novuga za 2017 Burundi bwe bwasingu na Kenya gitsindo kimwe kubusa 2015 muri Sekafa Burundi bwanganje na Burundi kimwe kukindi ariko izo ni zabana isi navuga ko match zine ziruka guhuza Burundi na Kenya z'abakuze ni match baruka kunganya kimwe kukindi igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa gatandatu 2024 kibanganye ikitsindo kimwe kukindi yego hanyuma Burundi baci bakina twari nitwitwa nk'abakiriye nubwo tutakiriye hano mu Burundi ni match ya muri 2009 na 2014 kwari urukino rwa gicuti twarakinye match ya mikare hari 2014 championnat oya urukino match amical yego tunganya busa kubundi je turakina muri 2009 badutsinda kimwe kubusa hanyuma urundi rukino twari twakinye n'urukino twakinye muri 2007 ukwezi kwa 12 genekezo rya 12 Uburundi butsinda Kenya igitsindo kimwe kubusa yari match amical nago nyene yari match amical ariko n'urukino duheko gutsinda Kenya yego ubundi urukino rwa hafi duheruka gukina na Kenya twaranganyije yari qualification nyene kimwe kukindi yari match kimwe kukindi nta ntuzenya uretse iyi match ya qualification ya ale nta rukino na rumwe rwa novuga ngo twabwasuye gukina twari bwakine na Kenya guhigana kubera ko nubwo twari gukina muri 2022 na 2023 mugabo ntivyakunze kubera ko Kenya baci bayikuramo nako 2022 nubwo twari gukina baje mu bihano hari baci baje mu bihano ntitwaba tugikinye nizi nkino twakabaye twarakinye muri mu nkino z'amahiganwa handi Kenya ntitwigeze dukina mu rukino rumwe rw'amahirwe uno munsi reko ndavuga nti mbese kuno munsi ko twumva intama mu rugamba ariko arakina kuno munsi bakina gihugu ca Kenya wavuze intunganyo wavuze ibitengano ati ncugiye cyo gushaka tubona witwa navuga ngo Sangwa Mayani Patrick shaka kuza akatwekana navuga ngo urugero rwiwe rwiza twabonye abakintu bavuga ngo batandukanye kuko uravye abakintu bari bahamagaye canke bahamagaye muri equipe nationale navuga ngo intama mu rugamba n'abakintu baba batandukanye uno munsi turazi ko bagerageje kuba bazana na babakintu uvuga ngo basangwe bazi kiretse witwana nkuko Yuson yarivuze abakintu vuga batari bahamagawe cyane canke batashije kuza witwa Yusufu Nyange ariko uno munsi gusanga nivyo abanyeguri be babahamagaye tugende tunababibutsa ariko badukurikirana mwigore rimwe twitwa Jonathan Ahimana bazana Onezime Rukundo mugabo ntiyavyaza yaraje arahari Mateo Nkurunziza gushika ko none mugwe ko muri equipe ya Flambeau de Sante kara kora imyemerezo bazana aba defense Kevicho itungiye nivyo we ntiyaje kuyagiza imvune Omar Musa dushimiye Olivier wa Flambeau de Centre niyo kuri Krausi Marco Enmasi ndi warugira Christophe Akibare Mudira Akibari wazana uvuga ngo mu bakinyi hagati y'idinyo mukono kazana no karimo mukamana wa Gire Noire musanga Henry Parfait Bizoza Kitabukuru Shasiri Nahimana Apeti Bigirimana Richard Ndayishimiye Gaeg Bigirimana Edison Mudaba hama batakabazana Bienveni Kana Kimana Jean Claude Girumugisha Rowe Vasi Mbanza Richard Kiongozi Bazombwa Bonfisi Karebe Bimenyimana hamwe n'uwitwa Jordi Rongora niba kivuga bahamagaye kuri no equipe ishaka kuri zibiri bazokina gihugu ca Gabon gihugu ca Kenya uno munsi twavuze abakinyi watundaguye bakinyi batanduke ku mugwi wa Kenya ariko kuna mu rugamba uno munsi twamaze kumva ko n'amazina amwe mashasha uno munsi sinje kuvuga ngo arayo mahirwe ko mwamaze kumva bivuga ngo intamo gaza afite amahirwe yo gutsinda eske kuno munsi nishobora kubona surprise tukabona za nta mu rugamba twatuteze ko dushaka gutsinda igihugu ca Kenya biraza kuba biko biragorana bive n'abakinyi kubwanyu uno munsi ico kintu cyo gukunda kwitwa Patrick Sangwa Mayani ko tuvuze ko akunda kwekara ikintu ruvuga ku mpande zabo ndavuga nko kuri kwasanga witwa Mudira Kibano mukinyi akina hagati mu gihubuga ariko uno munsi akora mu kuri nimero 2 uno munsi Patrick kuri 9 match
match hari match imwe yakinije kuri cindi heruka urumva guma muhindagura amaposte uno munsi tuza kuba tubona iki kubakiye bashaka kuba babona kina kuno munsi kuri party usanga mayani tuza kuba twinjiye nashaka kokesha gutangura nta surprise cyo kubona tukabona kino gihugu ca Kenya kiyasinze igihugu c'u Burundi kabatsindira mu gihugu c'u Burundi. Rega Kenya ni igihugu ciza nubwo biruko Kenya ni igihugu ciza gikina football nziza. Umunsi tugiye kuraba match navuga ko ni nziza ku ntamba mu rugamba kubera ko baje kuyakirira muhira kandi kanatsinda n'amahirwe ni menshi yo kwitsinda kubera ko baje kuyakirira muhira. Mugabo je nemeza ngo intamba mu rugamba zifise squad nziza yakabaye iduha performance nziza imbere y'igihugu nk'iki ca Kenya. Kubera ko par exemple reka nje kuma poste atandukanye. Ariko unyihanganire gato cyane mu masegonda make cyane hamace tubandanya kuri no dossier intamba mu rugamba. Uti rero tubanariza tugeze banatwihanganire abakunzi bacu uti abakinyi nariko mvuga nti nariko ndihweza ndaba ari nako ngira ko mvuga 11 je kubwanje mambo numenga botangura nihweza ndaba buri poste abakinyi bahari mwiza mufisi Jonathan Ahimana umukinyi amaze kumenyera muri equipe nationale niwe afise byose nabonye mu myimenyerezo n'umugabo witwa Onezime Rukundo umenga aritwara neza ariko ntonibagira no mugabo wa Flambeau du Centre nubwo atashizwe mu bakinyi bari batumwe ku bwa mbere ubona ko niwe nyina afise performance nziza muganizira ko baza gutanguza umugabo witwa Jonathan Ahimana nk'ibisanzwe. Ofise ku ruhande rw'inyuma ba defenseur mukinyi twa Kivecho itungi yakina kuri nimero 2 wera navuyemo wewe bivanye n'ikibazo c'imvune nabonye mu myimenyerezo ya mbere umenga ntiyabonetse neza yagize akabazo k'imvune kiri muri equipe ya Gire Noir muri match bakinye na equipe ya Flambeau du Centre nako imbere ya match yabakinye na bakinye equipe ya Muzingi bakinye biri ku bindi yego ubu ufise nabonye anagerageza kuri ryo ruhande kuri nimero 2 mukinyi twa Bukuru Keita kandi Bukuru nabonye umenga hakina ewana neza cyane kuko yarafatiye umukinyi yitwa Jean Claude Gira umugisha ndibaza est-ce que Jean Claude arimo canke n'undi muntu bagujije ndavuga ngo byo nashoka ko kamana kari mu muhinga kamuri kijya kibanza ugasanga atanze performance nziza hanyuma ukaba ufise umugabo witwa Omar Musa umugabo witwa Olivier Dushime muri wa Flambeau du Centre umugabo witwa Cross ni yukuri nawe nyine aba Cross ni yukuri yarasibwa haca hinjiramwo no mu defenseur wa Vision no ni muryango Musa yahora kiri muri equipe ya Musonga Football Club ndetse na Flambeau ukaba ufise Marco Imeze umugabo witwa Christophe Nduwarugira ndetse na Mudere Akbar byumvikana ngo je ko rwanyu mbona umenga defense irashobora kuza gukinishwa mu mugabo witwa Nduwarugira Christophe igashizwa izanwamwo none umugabo witwa Olivier Dushime wa Flambeau du Centre hanyuma ku ruhande rw'iburyo akaba agacashiraho umugabo nakubwiye bafa agacashira mu kinyi yitwa Marco Imeze kuko ni wasanzwe na hakina mu bamfu hanyuma nkacanza hagati mu kibuga umwe mu bakinyi baba bariko barahakina neza cyane gose ndetse bashobora kudufasha bikomeye cyane gose mu bakinyi batangujwe nako batumwe ko mu kibuga mbona umenga kuri 6 yo hazana umugabo yitwa Gaël Girimana ego oya Gaël kubijanye na no kudefanda cyane oya no hazana mukinyi yitwa Musanga Ari basi n'imiburi canke parfait bizoza hanyuma kurundi ruhande nkazana umugabo witwa Gaël Bigirimana parfait bizoza umusize muri kuri 6 yavo bizoza ukazana Bigirimana nkashashiramwo n'umukinyi yitwa Eridino Mukono mu busatirizi nucanzana umukinyi yitwa Jean Claude Gira umugisha nkacashiramwo ahantu haragoye kubera ko Jean Claude na Romeo Vance bakina hamwe kandi nabonye bose nibica Romeo ntiyeza gukina match ya mbere nibikoko ari Jean Claude Gira umugisha nkaca ntanguza na Menyimana Bofis Karibu mu gihe yoba gukina nakumviriza ko ari inkuru shasha wompa umukenyero nawo ushoza gukinisha abantu kuvuga ni 4-3-3
ariko imbere washizemwo numvise witwa uno Jean Claude Girumugisha na Bofisi Office Calebe bimenya imana ndetse n'umugabo witwa Jordi Yongora kubera ko Jordi aza gukina nk'umusatirize mugabo akina amera nk'ugaruka bikana ngo mu basubirizi nza kuba afise backup ya mbere umugabo witwa Bienvenue Kana Kimana ku ruhande rwa Jordi Yongora iburyo kubera ko Jordi aza kuzarafasha gusubira inyuma kugira ngo ahe umwanya umukinnyi aza kuba akina kuri nimero 2 kuko kuduga nubwo ashobora kuba afise ubwo ndavuga umugabo witwa Kamana kare mu gihe yoramo kare abari washizemwo kuri ruhande aza kuba afise ubwo bwo kuduga mugabo jiwe ku bwanje napfuma nzana Jordi kugira ngo aze kuruza aramufasha kuduga kubera ko rya ruhande nkunze kubona umenga mu bijanye no gusatira bakunze kubwihoza turukira kujya kwa Real Madrid Rukino navuga ko aba bakinyi je ku bwanje no bakinyi mbambo rumenga bakwiye gutangura mu kibuga mugana kurinda urutonde ruza gutanguza n'umugabo witwa Jose oya nabo nyene nubwo ho impinduka sinibaza ko bimpinduka ndende kuko abo nyene mbona ko ari bo bakinyi bona kina cyane kuri Jordi Longola we ngo muri rumisi nari numvise ko umugabo afise ahubwo afise akabazo k'imvune cyatanguza de ko nyene birumvikana kana kimana Bienvenue niho bashobora kuba ko ratangura kugeza muri kano kana umukenyero Houston ushaka kuba ubona ushaka kuba ari umukenyero ushoboka kuri ruhande rwa equipe nta mu rugamba kuko numvise mengo liste Patrick avuze nta mukinyi n'umwe ushaka kwikurakuramo bose usa no ko babashize ku rutonde rumwe umukenyero uraza kubona ugenda gute yese kuno munsi uraza kuba twitega ibitsindo bingana gute bibaye na ngombwa oya akoreka ndakareki tuza kuba twitega ibitsindo bingana gute kuno munsi haba ku nta mugamba mu gihugu ca Kenya nimubona igihugu ca Kenya kiza gutsinda kino gihugu c'u Burundi nimuza kubona Burundi uza gutsinda igihugu ca Kenya bivanye n'abakinyi bafise bivanye n'imikenyero ya Patrick Sangwa Mayani n'ibindi bitandukanye ubaza kubona umukenyero umeze gute uraza kubona score canke ibitsindo bishaka kuba binaboneka mu rukino rwo kuno munsi bisa kuba bimeze gute ko rukino rwo munsi rwo Burundi na Kenya ndumva ko intsinzi birangira twitahanye ariko niza kuba ari intsinzi ndende cyane ndabona ukino ushobora kurangira ibitsindo 2 kuri kimwe ca Kenya nawe Patrick nurukino ruza kuba rugoye kandi ruza kuba novuga ngo rugumye kubera ko Sangwa Mayani Patrick araza kugerageza kugira ngo ntatsindwe igitsindo na Kenya hanyuma kandi nkavuga ko nawe za kurondera ukuntu ashobora gufasha nako kurondera ibitsinda imbere y'izamu rya Kenya nabonye ikibazo ca mbere tugira twebwe mu Burundi nuko nimero 9 menga aratugora gukinisha cane gose umugabo witwa Bofisi Calebe hari n'igihe ashobora no kuva mu kibuga ubona ngo nta occasion zibiri zikomeye yubakiwe zo gutsinda ubwo rero je kubwanje nkaba mbona umenga ibintu vyo kuronka ibitsindo vyinshi biragoye muri uno mukino wa Sangwa Mayani Patrick wo gutera amapase menshi na cyane ko dufise abakinyi batari benshi cane gose bashobora kwinjira muri Sylvain de Parassuretse umugabo witwa Jean Claude Girumugisha navuga rero je kubwanje ko kuvyo mbona canke kuvyo nibaza dushobora kuza gutsinda urukino mugabo tugatsinda igitsindo kitarenze kimwe igitsindo nka kimwe ku buso no munsi nuko bimeze ku mugwi serukira g'inta mu rugamba za kuba bakina igihe cy'isa 9 bavuga kuri stade Ntwari aho nashaka n'amatike yamaze kuba agira iki ariko aragugwa binagaragarana numvise kuvuga ngo amatike asana ko yamaze ko narangira hari n'umuntu yarigeze kunyandikira mu kayambaza ati amatike mbega twoshaka kuba tuyagura hehe ariko nibaza ko baragerageza kuba begera kuri stade Ntwari kuko nturukino bari banarindira abantu benshi tuza kuba dusanga kuri stade Ntwari uvuga ngo haza kuba abantu bafana benshi bya dushe kuba dushigikira canke abantu bashigikira igihugu cy'u Burundi kiza kuba kina igihugu tuvuga ngo cake yavuga ati tuteza kuba twitsindira hano nabonye abantu abafana b'inta mu rugamba amavuvuzera ingoma ibitandukanye bavuga tuti Kenya niza kumenya ko yagiye kusaga mu gisagara ca Bujumbura binagaragara ko tubona ko nashaka n'ikirere kinameze neza nukino ruza kuba ruvuga ruza kuba runameze neza cyane amatike barayazi sinoza kwande ko ndayasubiramwo ico bazi ko kuri Porto canke mu kibanza gisanzwe ari 10,000 n'ibindi bibanza ruva bikurikira 2020 kuduga n'ama VIP kuko ku munsi je wanashaka VIP yari yamaze kuba yuzura avuga bati nta muntu aza kuba agura itike tayare rero abafana b'inta mu rugamba yaba ari mu gisagara navuga ngo ca Bujumbura yaba ari mu ntara zigize kino gihugu mwese muraza kuba munashobora kuba mubona n'urukino nakumaza ko muza kurushikira muza kuba muraraba ariko kana nabonye makuru na meza ku gihe ku bantu baba bari hanze igihugu canke bari mu gisagara bitandukanye nuko nabonye amateleviziyo cyane nabonye uruduga rwa Azam TV abasamaza mushobora kuba muza kubona urukino ruvuga ko no munsi za kuba rubagica isa 9 cyo tubasaba nuko twoshobora kuba tuna babwiye ati muze kushobora kuba muza ariko kandi sizo nkino zonye zihari hari zinkino narabonye ushobora kuza uraze tubwira bwana Patrick zitekanijwe hariya novuga ngo muri eliminatoire yo ku mugabane wa Afrika cyane cyane ego muri eliminatoire zo ku mugabane wa Afrika zo kurondera cyo kugena igikombe
no itike gushika mu gikombe c'isi igihugu ca Ethiopia ku munsi w'ejo cariko gitsinda Guinea Bissau gitsinda kimwe ku busa Swaziland baza kunganya ibitsindo biri kubiri vyumvikana ko ekipe zimwe zitanguye kuza ziravamwe izindi zironka ama qualification Libya baza gutsinda ibitsindo bitatu nako baganya ku bitatu kubiri n'igihugu ca Cape Verde mu gihe ile Maurice bariko batsindwa na Cameroon ibitsindo bigira kuri bibiri vyose ku busa ibitsindo vyaje gutsinda n'umugabo bitwa Ngamaleo ndetse n'umugabo bitwa Brian Mbeumo ku munota mu 12 w'urukino ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Djibouti bariko kwitwa na Egypt ibitsindo bigira kuri 3 vyose ku busa umugabo bitwa Ibrahim Ader ndetse na Mohamed Salah baza gutsinda ibitsindo vyose byabonetse ku ruhande rwa Egiputa hano harimo rimwe mu mazina akomeye cyane gose gitwa Trezeguet vuba cyaririza hano mu gihugu cy'u Burundi gukina n'umugwi wa Aigle Noir bari kumwe n'umugwi hari wa Al Ahly ni mu gihe kandi izindi nkino zariko zirakinwa ku munsi w'ejo Trezeguet yatanze assitejo imbere ya Egiputa ni mu gihe kandi Sierra Leone bari kwitwa na Burkina Faso gisindo kimwe ku musa Central Africa bari kwitwa ibitsindo bigira kuri 5 byose kusa na equipe ya Ghana Chad bariko batsindwa na Mali ibitsindo bigira kuri 2 ku busa byose byasonwe gisore citwa Dumbia ni mu gihe kandi Madagascar bariko bakora amateka dasanzwe bashobora no kugera mu gikombe c'isi bariko batsinda igihugu ca Komoro ibitsindo bigira kuri 2 byose kuri kimwe igihugu ca Komoro shaje no guhabwa ikarata itukura ku minota 95 urukino rusa no rurangiye Niger bariko batsinda bitatu kuri kimwe Congo ni mu gihe Tanzania bariko barakubitwa bari muhira bakubitwa n'igihugu ca Zambia igisindo kimwe ko busi gisina cyatsi n'umusore twa Sakara kuri passe ya Musonda nuko biba bimeze ni mu gihe kandi kuri uyu munsi kuri uyu munsi ngino za kuba ziriko zirakinwa ukuri kwamye Uburundi za ko bari kumwe n'igihugu ca Kenya igicisa 9 Botswana bazuko bari kumwe n'igihugu c'u Buganda igicisa 12 ni mu gihe kandi igihugu ca Malawi bariko nako baza ko bariko bakina igicisa 12 na Guinea Equatorial